mwiriwe canke mwaramutse urakunzwe Inside Burundi TV comme d'habitude live avec MC de la Legend Club ya Amarete no mustwaje kwimwesha muri salo VIP ni kiganiro umujene n'ibikorwa vyiwe ku ncuro ya mbere aho tuje kuvugisha Chance Boy mu basanzwe ari mu ba artist babikora neza ko bibona rero tukaba tuje gutanga ikiganiro butugiye kuzataragendera abantu basanzwe bakora umwuga n'ibikorwa vyiwe kabateza imbere bigatunga n'umuryango yaba abanyeshuri basha ko bariga amashuri kaminuza bakayaheza ariko bagaca barira amaboko right now tuje gutembera ino salo idasanzwe salo VIP isabe mu gisagara ca Bujumbura Avenue Doramitie ahantu basanzwe bita kuri araza kunyibutsa Avenue Doramitie kuri Luxa Plaza. Yes Luxa Plaza isho bonse yaje kuvyama ndabaha ikazi ku site Aduroyi ivi nigende se mudukurikirana twagiye ushobore kuva update mu kiganiro umujene n'ibikorwa vyiwe rero je kinzanye hano no kugira ngo bisho kuvugisha umusani wacu asanzwe abikora neza Chance Boy akanda tumukenze cyaka kuronka n'ikibondo asante sana merci urashaka kuronka cyakora dukurikirana ariya urabiye hari kamera ngazi ko kamera ikirabifata neza cyane ndabara mu kije cyane Wameze neza meze fresh cyane umuziki warayevye cyane umuziki wapi sinshobora kuwuheba umuziki nzobandanya vuba kweli nabanje kuba okipe bana mariage wanoroka no kuronka ikibondo rumva irifo yo kushikanye ne muhera kunyibarutsa nyene ukabona n'umubebe nyene kweli n'umusomanye mwese muri sala gatangaza amapipo yazikobandanye muri kurishana muri benshi cyane tikona Chance Boy murabona ko hasanzwe akorera ahantu heza cyane abantu mwifuza kwimwesha neza cyane ku giciro kiri hasi 2020 cyangwa 10 amafaranga make cyane muri Salon Le Bambou kweli Salon Le Bambou ma brother ariko kumeze neza meze bien ça amakuru y'imisi entertainment difashe mutse meza entertainment je ndayikurikirana imeze fresh uruka kuri burubuga cyangwa ukakwibagira mode pass yawe kumengo mazi bitakura trending cyane ku rubuga ku rubuga bari bararunyivye ariko ububonya nagarutse yego na manzi duteri kwafi rero tuje muri mood tumeze fresh sana uyu artiste w'umukwafere yitwa Chance Boy nibaza yuko ari mu ba artiste baba kwafere ba mbere ngaye Bujumbura bizi none kwafanya n'abantu bakavuga ko nabazi bafizo n'abandi bose bashaka kumenya kuza kwimeshereza no mu gisagara ca Bujumbura twavuze uri kuri Avenue Doramitie ucuza gatonye muri Luxa Plaza aho ushobora kubona icyapa cyanditse ko Salon de coiffure Le Bambou Salon de coiffure Le Bambou guys nibaza ko wabandanya mu trending kurikirana kile kiganiro cyane quiz idasanzwe ikiganiro cyane cyitwa umujene n'ibikorwa aho tugiye turaganira abasanzwe bakora umugabo wa misi yose abidandaza vuza bidandaza ntimuce mwumva bamwe bo mu kabari nazaze badandaza utwabo kugira ngo bashobore kwabdetinga ibisanzwe biriko biratuma babaho barondera ay'umukate w'abana ndetse na y'umuryango. Yes navuze kubona MC Deranez dukurikirane muri kino kiganiro cacu umujene n'ibikorwa vyiwe twaje kuraba Chance Boy asanzwe akorera nawe akaba twemerera agapromotion kadasanzwe gutera gakwafi. My brother urashobora kutumwa two turayaga ego watanguye ryari umwuga wo kumwa naho utanguye muri 2009 urumva yuko imyaka yamaze kuba myinshi ya 2009 ego babu muziki no kumwa byose wabikorera rimwe cyane wakora umwuga wo kumwa gusa abantu muziki narawukora no kumwa nkabikora ariko ukora umuziki navyo urumva byarangora cyane kuko kuja mu repetition nasanga ndiko ndakora repetition mu nzu mu masaha mu ijoro mvuye ku kazi yego ariko mu nyuma usanga aho gukura ubufu cyane si mu muziki bese bakunda gucika intege mu muziki bavuga ko muziki udahemba kuri we wasanze umuziki ufise akamaro kahe umuziki akamaro ufise uragutuma umenyana n'abantu benshi ugatuma ushika utoshitse nko kubwanje umuziki waratumye menyana n'abaririmbyi benshi aba DJ benshi bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura aba DJ Filbert ba DJ Zenobino DJ Alpha sinobavuga bose eka aba DJ muri Runtown ba Roriro ba Fizo ba Fabiro
benshi byo bavya nyene umuziki waratumye tumenyana yego gushika yo bamenya n'umwuga nkora nyene bakaza baraza nyene kuri saro kushorera nkabatera kwafi nyene nabo nyene bakavaho baberewe nabo bakaja gukora n'amakipe yabo nyene ko nyene basa neza mu mutwe kubera baba baciye muri saro yiwanje abamwa neza bakataha baryohewe. Chance Boy ni wahe muntu wa mbere umaze kumwa mu vyamamare hano mu Burundi ukumva unezerewe cyane? Vyaje ni buku umuntu nigeze kumwa ariko naravyifuza nyene guhura nawe yari Nziza Desire kweli Nziza Desire kabisa yaraje ndamumwa ariko mugabo harabayemo kaesorite uwo munsi waramumoye kubera ubwo usanga naramumoye yimosha ugwembe yimosha igipara kabisa naramumoye sanga namukase akantu gatoya arava amaraso menshi cyane bana rero Wahera uwo munsi ntarasubira kugaruka kwimosha ariko mugabo yacyasubira muri Amerika arasubira kugaruka ariko umunsi yagarutse nzosubira ndamukore mu mutwe ariko ni bya bindi nyene byo kwitingisha gato nyene casanga na aba yakazi nyene nawe nyene arabitahuye aho hantu wamukomerekeje gira ari ndava amaraso mesha kara akantu gatoya kandi ushobora gusanga yaravuye kwinywera injabuka nyene amaraso yaragishushe akacava amaraso menshi cyane ariko naco vyari bitwaye uriko uraraba mu bikorwa vya misi yose umwuga wo kumwa urabona ko hariho ahantu maze kugushikana mbega abandi bantu bari inyuma akamubatera nakabwira ngo bareke kurera amaboko mu mpunzi jewe umwuga wo kumwa uramaze kushikana ku ntambwe ishimishije cyane maze kuwukora mu vyinshi n'amahera yo gukora umuziki nayakura ngaha nyene abantu heruka no kumpa umugore n'umwana ubwo kandi we mwana asabisubiramo no kubisubiramo arakunda kuvuga ati abantu benshi bagize ububanza babyarira amezi 9 ariko bo babyariye bademwa beti yarabonetse wateye ziguruka bana ziguruka kabisa wabaye mutima dokore ni hatari Babaye turatanga vase reka ni hatari wakoze ibintu byiza cyane kuko cyane urubanza ni ikintu cy'agaciro. Chance Boy uriko urakora kandi bishimishije hano mu gisagara cya Bujumbura biragoye ko haba kuri wowe nakahe kanumva uhanura abasanzwe bakora no mwuga ariko bitagenda neza bakihebura nk'umuntu amaze kugira amaze kwishikana. Je kintu no hanura abantu basanzwe bakora no mwuga wo kumwa nuko bokorana n'ishaka cyane kuko je nanje kugira ngo shike mwitaho nimve muri quartier canke mve ruguru shike ngaha ahantu ntivyari vyoroshe narakoze cyane nkakonvenka abantu benshi kugira ngo ebana banzanira ko kanoti nyene kugira ngo ubuzima bubandanye buba bugenda neza. Yuko turabimwe mu bikoresho mu official wanyu ibikoresho biri VIP sana birenze cyane mbega wa muntu mutonyi ashatse kuza kwimwesha n'ivya biciro musanzwe mu mwera bya nyuma ku buryo wa muntu mutonyi yombaye ushobora kuzano heza kuko kwimeshereza hano nkaha biratuma ubyibuha ukamera neza urabona ko nangwe ubwira ibiro byinshi bro naka numva ushobora kumenya ko dukurikiramo mu mwaki Side TV y'abantu bose TV idasanzwe yaje gukora amatike mu gusasa Burundi. Je ikintu no bwira abantu bajya baba bashaka kwimosha bakavuga ati bantu jya mu kwafera arashoboye ariko nta buryo fise bwo kumushikira kugira ngo nimoshereze ahantu akorera. Je mbona yuko umengo biba bigoye kuko izi saro tuba dukoreramo ziba zirimo imitahe myinshi. Baba ariko mugabo yuko niko ndabona na mamiliyoni bro ajya bavuga ngo akeza karigura kweli marabona benshi n'amamusteri bashize kuri 10,000 barayanywa ibiyeri barabinywa no ngaha rero ku noti y'ibihumbi 10 ca 20,000 ntiworeka kuza kwimosha kandi kuko iyo wimosheje urashobora kumara n'indwi yose gusa neza n'ahantu uciye abantu bakavuga ati abantu bya muntu kabisa yimoshereje muri salo VIP. Asubira gutsa abantu aho ino salo yanyu herereye abashaka kuza kwimesha ndetse n'ibiciro musanzwe mukora n'ibyo musanzwe mukora amaservice mukora hano rada salo iringa kuri Avenue de la Amitié bashobora kwerekana ari mu ngi na tarife ngaha ari kanari mu na tarife ngaha
ushaka kubona ibiciro biriko vyose ngaha hanya nibaze yuko ntibizimvye cyane sarira ngaha kuri Avenue de l'Amitié kuri Luxa Plaza cha winjira indani cubona salon yitwa salon de coiffure Le Bambou ca winjira hama tukaguha service zimeze neza hari n'abakobwa bagira massage bagira scalp bien ebana boza n'ibirenge massage ya mu maso yo mu biri hose yagutse iyo ushaka yose bivana n'umufuko wawe ego mbega niba atari banga ibiciro bya massage nangahe ibiciro wowe uriha amafaranga yo kwimosha gusa kuri massage scrub nta yandi mafaranga bakurihisha n'ibihumbi 10 gusa canke wimweshereje muri VIP 20,000 bakaguha n'ico kunywa ifanta canke amazi canke jus muri VIP ama muri simple nawo umuntu yemerewe gukonsoma akako muri simple nta kintu wemerewe gukonsoma kiretse wiguriye gusa ngaha muri frigo biba biriyo isigura ko rero nk'ubu jewe uri kurantira ibicapo mishasha ngira ntanyuye rero aya uterezwa kunwa kuko ntiwogenda uko nyene washitse muri salon Le Bambou yes guys nko muko muravyumva rero mbona ko badukora ibintu byiza cyane hano muri salon Le Bambou niko turatumira bamwe mu basanzwe bariko barakora ibikorwa byabo umujeni ibikorwa byiwe abarundi benshi korakora ibidasanzwe mu myuga y'impano basanzwe bafise twaje kwimesha ahantu hameze neza murabona ko tutaragiye ko dukorana content idasanzwe quiz number 1 exclusive ku SRB TV wotaraga subscribe kugira ngo ushobore kwamubona bimwe mu hayanishwa ibisanzwe dukora turi kumwe na Shines Boy sanzwe bikora ne Shines Boy rosiyara ririmba nka kera duhe freestyle y'amasebona nka 5 basi ya usanga tumwa turi muri muri Jono Mosu mengo twabanza dukora akazi kwanze ivyo kuririmba turaza kubijamo hanyuma ze kumbaza ku mugoroba mvuye ku kazi kweli muzima bwa misi yose maze gutanga umwuga wo kumwa ndetse ukabifatanya n'umuziki wavuze sorite ya mbere yo mustar wigize kumwa uramukomeretsa inyuma yaho niza garuka muhora muhura nazo sometimes zihora zibabangamira cyane mu kazi kamisi yose ko nakazi nakamwe kabura mu risk cyane sorite mukoro wakivuze jene baze yuko nko kuri jeyo nta ngaruka mbi zatari mu akazi mpora nazo kuko sanzwe ndakamenyereye cyane ndakoze imyaka itari mike mirango n'abankeneye bashobora bashaka kwiga umwuga barandondera nkabigisha kandi bamaze gusohora si bake kandi bagukoze mu mutwe uravuga ati bana yitushe yavuye kwa naka ubu woro nk'amahirwe yo gushobora kumwa umukuru w'igihugu cyacu Burundi yego icyakintu cya mbere wo kwitwararika cyotuma udakora irere ni ikintu no kwitwararika nuko ntushobora kumukomeretsa niyo sorite nabonye bana ituma wankana n'umukiriya aba yagiye gushorera canke uburi kuramo kuko kenshi y'umuntu ariko akagisita kabaho ushobora kuba uri kuramumwa no gwembe akacaja gukora telefone mu mufuko akaja kwitaba yabanje guteguza uri kumumwa no gwembe ebana ukaca usanga arihindukije gato ugwembe ruciye rumwinjira mu mubiri urumva kosa nteri bari ry'umukwafere bari ry'umukiriya namwe abakiriye muratugora rimwe na rimwe gasanganya n'umuntu ariko arakumwa umuja muri telefone ugira hano hindukira kuyagisha abandi bantu urumva ego ni atari ariko uriko urakora ibintu nk'ibi kenshi uriyubara ko igikombe gishobora gushika ego kugira ngo nabasanga ko ego n'umukiriya ukabimubwira nyana nabwo ate bana ukeneye kwitaba telefone ubanze umbwire mbanze mpagarika kugira ngo simpave ndagukomeretsa shangira cyangwa ndakumwa nabi ashobora no kwihindukiza cyangwa akaja kwitaba telefone uri kuraringaniza imishatsi hejuru n'imashini navyo ugasanga wamumoye igipara yari yikenereye nyene kwafi ya pink nyene aza kujana nko mu rubanza basanga uwo munsi agiye ashavuye n'urubanza ugasanga ararusivye kweli uriko uraraba mu bikorwa usanzwe ukora nicyo kintu wumva utumirira abarundi abadukuka kuri SRB TV abadiaspora bose bari hano mu Burundi batararonka ahantu ho kwimeshereza heza nka bana jewe ikintu nobwira
aba diaspora bakunda kuza kuvoyaja ngaha canke abarundi nyene baba bavuye hanze kino no babwira nuko boza kwimosha muri salon de coiffure Le Bambou iri ngaha kuri Avenue de la Miti. Niyo salon ya mbere unya iri ngaha mu muji ya mbere kabisa igezweho itanga ama service meza ifite abacoiffure bamwa neza abakobwa boza neza bakorana pedicure koza ibirenge guca inzara ku maboko no ku maguru ku mafaranga make make atari biciro vya atari birenze n'abimosha bose y'abadamu bakenera kwimosha zijya kwafe zabo gusiga amatentire ma produit black byose ngaha turabikora niyo sarubunya ya mbere ngaha iri ku mwanya kabisa kare mu minsi heza bavuga ngo bana za Kristale ngo nizo ziri ku mwanya ariko iyi nayo abantu iri ku mwanya kabisa abenshi barashobora kuba bahazi n'abandi basanga benshi ntibahazi nicyo kimenyetso umuntu amaze gushaka kuri Avenue de la Miti ashobora kurabira ko kugira ngo ashobora kubatora cyangwa nimero de telefone bafise pancarte ngaha kwibarabara pancarte iri kuri etage ya Luxa Plaza uyibonye pancarte uca winjira indani hama ukacubona salon de coiffure cha winjira indani hama tukakwakira tukaguha service bikuzana yes tugiye mu buzima busanzwe bwawe umuhira mu muryango urakomeye bareze bakaronka y'umukate iyo waje gukora uri hano umudemo abinezererwa gute bana aranezererwa akazi kanje kuko niko gadutunze niko katubeshejeho ari mukate araboneka kabisa kweli yego mu buzima bwa misi yose ikintu ukunda mu buzima nico waha mu buzima n'icyaha kino no nkunda je nkunda umuntu atarenganya uyundi akunda abantu bakundana batezanya imbere yego Child boy akajambo mbobwira abarundi basanzwe basuzugura umwuga wo kumwa anakahe kuko barahari benshi baheza amashuri bakemera kuja kwicara muhira ntibarondere kandi bafite amaboko yo gukora nakahe n'impanuro muri kino gihano cyatumije n'ibikorwa vyiwe aho umunyempano wese kandi n'umukorwa atanga gukora misi yose ahubwo ico kintu uvuze ahubwo je nanje carigeze kushikira hari umuntu yambwiye ati abantu uwo mwuga wowe ugira utangure gukora ebana nta mafaranga arimwo ntaco uzimarira abakwafere benshi usanga birirwa mu marigara mu nzoga mu biki mu matabi yego binyura kamugi ibiki n'ibiki ebana we ngo nta kintu uzokura nje nabwo ati impano yanje jewe ntegerezwa nanje kuyerekana hama ndabe ko atayizoshikana ariko byaragenze neza sinacitse intege narabandanije nkora rero nobwira abantu basuzugura no mwuga uzosangamwe abantu benshi bajeje za universite babuze ubuzi muri leta yego benshi baca baza gukora akazi ko kumwa benshi turakorana ngaha muri saro kandi barahejeje amashure ego kubera iki uyu n'umwuga ukomeye cyane umwuga ushobora kuguha amafaranga buri munsi kandi n'imishatsi urabizi imera buri munsi abantu baguma baza kwimosha ntushobora kubura amafaranga uri umukwafere abakwafere benshi burya uzosanga ari n'abakire ngaha hanya bafite amafaranga menshi abenshi biragora gutara ko umukwafere ashobora kuba atunze imodoka yiwe afite urupangu rwiwe akora umwuga wo kumwa ariko uravuze ati uwo kuramuko mu munsi agakora byo mutunga kaga nawe mushikanye my bro mu bikorwa two turagerageza gukora muri entertainment yacu ni kugerageza kuduza zimwe mu mpano zo gwaruka ndetse na bamwe mu basanzwe bafise ibyo bashobora gukora ariko bakicara muhira mbega ari nk'uwifuza kwiga hano muri iwanyu ari nka stage canke ikindi kintu cyose musanzwe muri kora bigenda gute bisabye iki uko kugira ngo abanyeshuri nabo bashobora kuronka iyo opportunity yo gushobora kwiga kumwa hano iwanyu canke ntabyo musanzwe mukora ngaha ntavyo dukora vyo kwigisha ariko mugabo iyo wanyegereye ukambwira ko ukeneye kwiga ndafise ahandi hantu ushobora kuja ho kwigishiriza kandi ebana ukaba umukwafere ebana akomeye cyane my bro numva twogushimira cyane ku mwanya duhaye nanje reka ndabashimira kubona mwaje kudutemberera muri salon de coiffure Le Bambou karibu kandi ebana muzane n'abandi benshi abakiriya bakeneye kwimosha abantu bavuye hanze bazora bakino kiganiro ebana bagusavye nimero yanje uzoyiba ndahari hose ku Instagram, YouTube, Facebook
TikTok hose ndahari, unyandikiye ndakwishura. Inesa ya VIP cyane isanzwe ifise platform ibarizwa ko canke Ego rafise ma platform ibarizwa ko kuri Facebook, Instagram na TikTok, hose wanditse Salole Bambu urashobora kuturonka. ndetse no ushobora kubandikira ciye kuri platform zanyu arashobora kubaronka. Ego Twifuriza amahirwe menshi cyane, imigisha myinshi komoka ku Mana no gutera imbere. bana, asante sana. Ko turabona bana je ndiko ndahinduka mundi mwanya amukanya wanda mja kuri kamera azeka tumade dushimire kwanza kora dukurikirana kugira ngo dushobore kurangiza kino kiganiro cyacu. Dushimire cyane muri musi bakoma dukurikirana kuri Salibon TV bari kumwe na Chance Boy. Uko mumubona hano Chance Boy ni umwe mu basanzwe baraciye mu mwuga wa entertainment ariko asanzwe arikora kandi asanzwe afise n'umwuga wiwe udasanzwe ukumwa maana kaduteye coiffe ya bien yo arare tukipita mambo atakuwa iko sawa cyane. Twashimye cyane ya subscribe, share, comment utarage kugira ngo ushobore kuguma uri update. Ciao ciao.